Yes, bakunzi bikimenyesha makuru kibonobono media no munezero udasanzwe. Ijwi muri ko murumva ni rya David Tuyisabe batazira kibonobono. Cameraman zombi niyo yibereye inyuma ya kamera. Rero mumbona magaze imuyinga mu muji ahantu heza cyane. Turi kumwe n'abanyamuyinga n'umunezero mwinshi cyane. Ku ntambwe abarimyi b'ikibonobono bariko baratera nkuko twabibabwiye harababwiye yuko twebwe turi mu vyunguka kandi nabonye uwagize commentaire avuga ngo swata ni oya twebwe rero ntiduhusha tuko turipanga neza cyane kugira ngo ejo aho bukera abarimyi b'ikibonobono azobe ari bamwe mu bariko baratanga ishusho nziza y'igihugu mwiterambere igihugu gihurumbirwa na bose kugira ngo 2040 bizoba ari byo kizoba ari igihugu cifashe 2060 kizobe ari igihugu giteye imbere. Turi imuyinga bibaza ko twaje gukora iki? Twaje kugira ngo ishiramo ryacu turitunganye neza. Imuyinga rero barahejeje kwemeza yuko hagiye kubaho koperative y'abarimyi b'ikibonobono imuyinga, hanyuma kandi baciye bemeza yuko bazoca baja no mu runani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Bavyemeje 100%. Hano rero ngiye kubereka abatowe bazoca baja gutora abandi ku rwego rw'igihugu, hanyuma duce twogorora hamwe n'ikibonobono. Kumana nanje kuri kamera ndakwerekeye abatowe batubwire ni bande n'ico twobitegako kugira ngo wewe uriko uradukurikirana uri muyinga uri umunyamuyinga ukaba uri i Bujumbura ukaba uri muri Australia ukaba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika eka iburaya n'ahandi urabe ingene abanyamuyinga bipanze ku bw'iterambere biciye mu mugambi w'uburimyi b'ikibonobono, hanyuma ugire ubarondere ubabaza ati nivyo kuri ibi bintu nivyo canke nivyandi byo gutwika ku mbuga nojamwo hasabwe iki barabitubwira, ariko mbe nayo yakubwira ntibavyibagira 12,000 gusa wewe usigaye baratanzwe gose. Okay, nkuko narimeje kubibabwira reka duhamagare uwa mbere. Turabona umumama wow araberewe cyane kandi ni munini aratagase. Yakubahwa muturamutse mutubwire muri bande muje gutorwa kwizegwa guserukira koperative y'abarimyi b'ikibonobono imuyinga ndetse no kuzoja gutora abandi muri bande muriva gute? Murakoze. Jewe nitwa Ntirampeba Beatrice nkaba nizewe mu bagira bazoserukire iyi koperative mu ntara yacu ya Muyinga. Mutwiteze ko iki? Eko uyu mugambi kuva tubumenye twarawishimiye kandi Muyinga turatahura yuko ataterambere ryo dusiga inyuma. Niyo mpamvu rero dushimye kuba imboneza z'abandi kugira ngo nejo aho bukera cyangwa aho bwira twamamaze uyu mugambi kandi tubuteze imbere utubere umusaruro kuri twese kuri twebwe tugize uyu mugambi mbere no ku gihugu cyose. Hajya umuntu akuravye aryo ryambera kubonye kuri kamera yovuga ati kumbura uyu muntu ntiyotubesha. Nimba ari ivyo mwoba mwari maze kurima ikibonobono imuyinga murabona uko vyifasha? Ego cyane je ndamaze kukirima ku gatwe kanje ihegitari zishika 2. Hanyuma kuva twumvise umugambi wa kibonobono no ku gatwe ka koperative nyene itari bwahave ironka amategeko, ariko igiri ihaviro ija rero mu mategeko nyezina na cyane ko duhejeje kuvyiyemerera imbere y'abanywanyi bose. Twarashoboye kurima ihegitari zishika 4 ku mutumba wa Munagano. Abahegereye bazohace barabe
nivyo izuba ryaraduciriyemwo ntigishemeye cyane ariko nagira ndabemerere muri uyu mwanya turiko turavugana yuko kiri ku ntambwe novuga ko twokwishimira. kumengo uratagase gose ntiduhava tuvuga ko ari vya bindi ibintu bija aho ibindi biri. ubwo mugambi nimwe mwarakumiriye abantu bato bato mukihamagarira abatagase nkawe aho bimeze gute? Murakoze. Jewe ntagase kuko nari nsanzwe ndi umurimyi ariko kuva numvise ikibonobono hoho vyarasumbirije. Narumvise ko ari igiterwa nishimiye na cyane cyane ko kitari kimenyerewe mu Burundi wacu. Hanyuma mukanadusigurira neza ko kibana n'ibindi biterwa. Rero gutagatavyi wanje bigiye gusumbiriza kuko niteze inyungu nyinshi muri iki giterwa. Nka president wa Kibonobono imuyinga, uyu mugambi bato bato baremerewe kuwujamwo? Ego cyane baremerewe kuwujamwo, na cyane cyane ko n'umutahe usabwa atari na munini utavunye cyane, hasabwa 12,000 gusa. Uyu munsi uratowe nka president, tukwitegeye kwiki niki wobwira abanyamuyinga bariko baragukurikirana bari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi cyo kimwe n'abandi bose baba bari ngaha batari bwavyumve bakubonye irya mbere canke bumvise bakavyirengagiza n'akahe kamo batera? Yego murakoze. Jewe ubwanje icyo numva kimpimbaye kandi noshikiriza abari ngaha ndetse n'abatari ngaha nuko ngiye kukirima bwa mbere nivuye inyuma, hanyuma ndi umunyamitahe jewe ko narashizemo umutahe wanje n'abana banje narabashizemo n'umuryango wanje. Rero nditeze neza ntakekeranya yuko ngira ntunge ntejwe imbere n'iki giterwa, hanyuma nce mpamagarira abariko baranyumviriza kucijukira nabo, na cyane cyane tubanze tugira urunani kugira ngo tuzoba abanyamitahe, hanyuma duheze dukwege abandi kumbura batazabumvise uyu mugambi imbere. Uvuze umutahe ko uvyumvise ubwa mbere nangahe? Ni 12,000. Ayaronse agusanga yo gutora ku nimero iyi? Yo ntora ku nimero 69 amajana 672 amajana 388, akantora kuri nimero ya WhatsApp amajana 79 amajana 690 amajana 71. Iyo kuri WhatsApp vyokunda ukayivuga mu gifaransa? Ni 79 690 701. Ni nacyo cyoroshe kuvuga, ikirundi burya kiragoye kuvuga. Hamwe rero n'ikibonobono ati imuyinga tugiye kogorora, ariko wavuze wivuga wenyene, abandi bo mu yandi makomine ayarasanzwe agize metropole ya Muyinga nkuko tuvyita mu no mugambi, witeze gute kubashikira? Aba bari mu makomine ategereye komine Muyinga bo bari banasanzwe ico gitego bakizi. Ariko uyu munsi ko tubaye indongozi turiteguriye neza kuzogenda tukayaga nabo, hanyuma tukanabumvisha yuko dutegerezwa kugira ugo runani tukegerana kugira ngo dushobore kuzocegeranya vyoroshe. Tugushimire cyane. Murakoze. Abariko baradukurikirana murumva ko ari ibintu binezereye cyane. Turabona uyundi kuri kamera, bakwitande urinde, watowe kubande hano muri Muyinga? Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Wantangaje Eric, nkaba natowe kuba uwungirije usanzwe yatowe kuyobora iyi koperative Kibonobono muri iyi ntara ya Muyinga, twovuga vice president. Iryo zina ryawe Wantangaje, ubwo rwagutangaje n'uruhe? Izina ryanje nukuvuga ryavuye ni izina ry'igihangaza. Hari ukuntu kera ku ruhungo rwo 1993, rero twebwe kwera nsanzwe mvuka muri komine Butihinda, twahungiye hakurya muri Tanzania. Rero bagerageje kurishira mu Kirundi, ubundi bwobwo
banyita ngo ni gwandagada, hanyuma bagerageza kurisigura mu kirundi rica riba gwantangaje. ega n'ubundi ntivyumvikana ubwo gwagutangaje nuruki? Ego twebwe iryo zina barinyise bisunze umuryango vukamwo, kubera ko mu muryango twebwe twari kugeza muri uwo mwanya twari twavutse hari havutse abana 10. Mugabo muri abo bana 10 kuva ku mwana wa mbere habonetse uwa gatatu, haca habaho uw'icenda, nanje nca ndakurikira mu w'icumi. Akuvuga rero bisunze urupfu rwoba rwarakoze ibara muri uwo muryango. Haca havuka nimaze kubaho baca banyita iryo zina. Ubu rero hariho abahangaza bariko barakumva ko barumva ururimi rwacu rw'ikirundi, ico kimwe n'abaha abafumbira, abo bose bariko barakumva. Ubabwira iki? Birakunda ko mushobora gufatanya umugambi wo kurima ikibonobono kandi atari abarundi naho bavuga ikirundi? Ego cane novuga ko bishoboka, kuko nubwo bafise ururimi rwabo basanzwe bavuga, ariko aho hakurya abahangaza abaha ikirundi baracumva barakivuga, urimo muravugana mukumvikana. Novuga ko uwari we wese yokumva iri jwi ryanje nawe nyene akumva iki giterwa turimwo uno munsi turahimiriza kurima. Sinzi yuko muri Tanzania, sinzi imigambi yabo, kuko naho nyene uwo mugambi wo buriyo, ariko babirimye twebwe nka koperative ngaha mu Burundi importation irabaho. Turashobora kugenda tukabagurira, hanyuma tukabizana mu Burundi tugashira mu ihinguriro ry'iwacu tugahingura ico kinobonobo. Nk'ubutowe nk'uwungwirije guserukira koperative y'abarimyi b'ikibonobono i Muyinga, n'akahe kamo botera abandi bo mu runganwe rwawe, abo mwize hamwe, abo mubana ibutihinda, umva bo babwira iki kugira ngo bifatanye nawe mu kurima ikibonobono? Okay, murakoze. Jewe akamo notera urunganwe, hari abo twiganye, hari abo tutiganye, hari abo twahuriye mu bikorwa bitandukanye, intara zitandukanye. Wowe wese yokumva akakamo kanje, no muhamagarira gufata nka nkama akakamo irijwi ryanje arimwe arumva, hanyuma akandondera akambaza byinshi kubijanye n'iki kibonobono, na cane cane ko sindi uwa mbere, ariko ndi mu ba mbere bo barinjiye muri uyu mugambi. Akuronke ku nimero iyihe bwana gwantangaje? Jewe nimero sanzwe nkoresha, ndakoresha nimero yo kuri WhatsApp 62 34 92 68, canke nkakoresha iyisanzwe ikoneterewo 76 61 85 26. Nakoze cyane. Namwe murakoze. Twakira ubundi abariko baradukurikirana, ndabona sinzi ko namaze kubona ku ntoke ko byarangiye, ubundi bwo ndazi ko hariho hava ca saba nimero. Bakwita nde, watowe kubande hano? Yego murakoze. Ku mazina ni Kanyange Alphonsine. Yego nkaba nizewe kuba umunyakigega w'iyi koperative Kibonobono Oil i Muyinga. Ubu rero umuntu yashizemo inoti yiwe canke yiteze gushiramo inoti yiwe, akwizere ko uzoyicungera neza? Yego cyane. Uko uherera? Nzoyicungera kuko nzokora nk'uwikorera, kandi ngerageze gukingira uburyo umwenegihugu canke umuntu azoba yanyituye akanyizera yazanye. Muri Muyinga mu vyahora biri amakomine ya Muyinga uvuka he?
nsanzwe mvuka mu ntara ya Kayanza. uvuka mu Kayanza washitse Muyinga gute? Nyene ntarinze kuvuga byinshi nkuko mwabivuze ku ntoke. Burya ngo ntawe umenye iyo bwira ageze. Nisanze byabaye. Aho rero wari ku rugendo buca bwira ugeze i Muyinga. Yego. Chako rero ni gashasha. Ubu rero witeze ko abanyamuyinga ugiye kubagerera inoti neza ko batazidoga. Oya ntibazidoga. Ntaco ntihabuze uwukuzi. Yego. Butera kamo umuhena nimero yawe. Yego uwo banyumva akumva ijwi ryanje aho yo baherereye hose ndamuhamagarira yuko yoza tukaja hamwe muri urugendo rw'iterambere kugira ntazosigara aridoga ati byagenze gute ati canke byakurikiranye gute ati sinigeze menya uwo mugambi ngo ndonke n'uwunsigurira. Rero no muhamagarira yuko yoza n'ivyo bihumbi 12 kuko vy'ukuri n'umutahe utavuna kugira dufatanye urugendo gutera-mbere. Nimero yo kuronkako? Nimero yo ndonkako ni 61 amajana 416 amajana 923. Aho kuri WhatsApp. Igifaransa ni 61 416 923. Nakoze cyane. Nakoze cyane namwe. Twakire uyundi. Karibu mutubwire muri bande mwizewe gutogwa nkande hano i Muyinga. Murakoze cyane. Ciye ku mazina nitwa Yamyeho Naftali. Nkaba nturuka mu ntara ya Muyinga, komine Giteranyi, zone Masaka. Jewe nizewe kuba umwanditsi muri metropole yacu ya Muyinga. Yego. Tukwitege kwiki? Nkuko sanzwe ndi umupapa, sanzwe ndi umurimyi. Umugambi w'ikibonobono nawusamiye hejuru ukiza. Jewe ndafise ibiti bigera ku 105 by'ikibonobono kandi murabona ko ndi umujene. Hakuru inyungu zanje shaka kuzisangiza ndagomba ngo n'abajene bagenzi banje bahagurukire umugambi. Ico ngiye gukora no guhimiriza abagenzi banje hirya no hino na cyane cyane muri komine Giteranyi komine isanzwe imera. Ico ngiye kugishira mu minwe cyane gose. Hajya watubwiye ko uri umupapa. Ufise abana bangahe? Abana 2. Ubwo barabaguriye imitahe muri kibonobono oyo? Kubera kenshi umuntu w'umurimyi arakunda guhugira mu burimyi ariko ugasanga udufaranga ntatwo, ariko mu myiteguro yiwanje abana bari mu ntumbero, bari mu mugambi uko nabo nzobagurira imitahe. Va ngaha utwemereye yuko abana bawe bagiye kuronka imitahe muri kibonobono oyo uce wihana ikiringo utazorenza kuzoba wabikoze. Yego. Nihaye ikiringo c'amezi 2. Umwana umwe n'ukwezi kumwe uwundi n'ukwezi kumwe bose bazoba bamaze kuronka imitahe muri kibonobono oyo. Ukubonye ari muri Giteranyi canke avuka muri Giteranyi akaba asanzwe ari hanze y'u Burundi mugabo akaba yifuza kumenya amakuru yimbitse, vyokunda ukamuha nimero kugira ngo azokurondere mwivuganire nakare ngo uri wo kugatumba niho vyumvikana neza. Yego cyane, ndakoresha telefone, ndakoresha n'imirongo ya limitere. Arashobora kundondera kuri numero ya WhatsApp ya 62 63 50 27 32 33 51 27. Nakoze cyane. Murakoze namwe. Nyakubahwa muvyeyi weho gute? Karibu. Murakoze. Nitwa Kagogo Fatuma, nkaba ndi umuhanuzi, bakaba bantoye kuba umuhanuzi muri komite nshingwabikorwa muri kibonobono.
uri w'imuyinga nyene. ego jewe navukiye mu ntara nziza ya Muyinga akaba ariho nsaziye. Harya ngo barahingura amavuta y'ikibonobono muri kibonobono oyo, hari ico woba uzi kuri ayo mavuta? Jewe icyo nzi ko kuri ayo mavuta ndazi ko ari amavuta meza kuko naho ikibonobono kicari bwatera imbere ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi nari nsanzwe ndayisiga mu mutwe ndakuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Wayisiga kugira ngo afashe iki? kugira nyine umushatsi umere neza, nyine mpimbagwe nyine umushatsi wishize ikibonobono, amavuta y'ikibonobono kubera muri Tanzania bacita amavuta ya mnyonyo. Umushatsi uramera neza cyane ugahimbagwa naho yo bataproduirimo. Ha ruhande y'umushatsi nta kindi kintu woba uzi bayavuga ko gituma Jewe muyagura? numva ngo arakura umwaku gusa jewe ndayisiga sinzi ko mpezagirwa kubera amavuta y'ikibonobono muga nta mwaku mfise. Je ndiko ndakora abavyukuri nta mwaka ufise kubera ikanzu yonyene iraguze zose twambaye ngaha, ko vyoba vyabaye kubera amavuta y'ikibonobono. Ivyo ari byo byose. Urakoze cyane. Watowe nk'umuhanuzi mu rwego nshingwabikorwa canke ego hano imuyinga, by'ukuri uzobahanura neza? Ego jewe nzobahanura neza kuko ku myaka mfise ndazi ko nzobahanura bishimishije kandi bazovyishimira cyane. Tanga akanimero kuba bashaka kurondera kugira ngo abanza guhanuze imbere yuko yinjira mu mugambi. Jewe nitwa Kabigogo Fatuma, abantu benshi Muyinga banzi ko nkinjika imfungurwa. Hama ntaziriye bibisungura kuko ndorora inkwavu cyane ngaha mu ntara nziza yacu ya Muyinga, muri komine yagutse ya Buhumuza. Hanyuma urumva ko n'ikibonobono kitazobura umwavu. Icyo ni icya mbere. Amase y'inkwavu aratabira rwose, hanyuma amaganga yazo nazo tuze dupompesha icyo kibonobono. Hanyuma jewe nomero zanje ni 61 836 249 isanzwe, hanyuma 79 956 850. Hama nkaba nifuza ko abanyamuyinga bohurumbira iki giterwa cy'ikibonobono kugira ngo dutere imbere, umuntu uronka icyo ufungura n'umufuko wuzura amafaranga. Urakoze cyane, tubashimira. Namwe murakoze rwose. Hanyuma kaze twirimira ikibonobono. Murakoze. Abariko baradukurikirana ati ivyari byo byose jewe nta mwaka mfise, ngira ngo ni kubera noba nisiga amavuta y'ikibonobono. Ingo nawe ugure kumbure umwaku ubusezere. Turabona ubundi kuri kamera. Nyakubahwa, tubwire mwatorewe kuba bande hano muri metropole ya Muyinga? Murakoze. Jewe nitwa Basabose Jedone, natorewe kuba umukuru w'umugwi ujeje ugenzura. Ego umugwi rero urakomeye cyane, nubwo benshi bakunda kuwufata nkaho ari ibintu bisanzwe, ariko ni urwego rukomeye bisaba ko rucungerera neza abanyamitahe. By'ukuri tukwitegeye yuko uzobikora urugero rushimishije bene gihugu bashize umutahe muri bino bintu bagashima. Ego cyane gose, barinze banyizera, ndabemereye yuko nzokora nitanze kugira ngo uyu mugambi ukomeze gutera imbere, ushikira abene gihugu bose bari imbere yacu. Uko ubonye akaba yifuza akuravye akavuga ati ntawe nurya muntu niyombesha, no nk'akanimero kiwe no muvugisha, ushobora kumuha akanimero? Ego, inimero yiwanje nkoresha kuri WhatsApp no kuri apel isanzwe ni 69 439 861. Bitubwira mu Kirundi? Mu Kirundi 69 amajana 439 amajana 861. Tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe. Reka twakire uyundi bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media.
nta kindi tuba turiko turakora ni kubereka abatowe abaribo kugira ngo mubarabe, hanyuma uwo mwoba muzi nk'abanyamuyinga mukaba mumuzi ko ari umunyamanyanga, muce mwandika muri commentaire cyangwa muturondera ati dukuriremwo naka, tubwire wowe burinde. Murakoze. Ku mazina nitwa Ndayambaje Jean Bosco, nkaba nsanzwe mvuka ngaha muri komine ya Muyinga, hanyuma na jewe muri koperative Kibonobono Oil y'Imuyinga, nkaba ndi mu rwego rwo kugenzura, turi kumwe na Diodone ariwe aserukira urwo rwego. Yego, hanyuma imbere yuko kumbure inshikiriza ivyo tuzorangurira abadushize imbere, nagira ndamutse abarimwo baradukurikirana kuri Kibonobono Media, kandi ikaba ari media yabo baza barakurikirana ibiganiro bicako bakamenya naho ibintu bigeze iterambere ry'umugambi. Ego, ubwira iki abanyamuyinga batarijukira uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono? Bo abanyamuyinga muri rusange batarijukira uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono, novuga ko harimwo ukutamenya, kuko kare hariho abari basanzwe bagifise mu matongo iwabo, hanyuma rero ikibonobono bagifise ntibamenye akamaro kacu. Rero jewe niyemeje ko ngiye guhimiriza abanyagihugu, abagenzi, cane cane usanga bafise amatongo bakakirima ariko bakagifata minenegwa, bagifata nk'icyatsi gisanzwe, kandi ubu tuvugana ari inzahabu yamira hejuru. Ego, tanga akanimero kuwo kwifuza kuvugisha. Akanimero kiwanje uwo kenera kumbaza ibijanye n'uyu mugambi, iyo mpamagara kuri 61 ubusa 8 47 ubusa 5 61 08 47 05. Reka twakire ubundi akurikira. Mwibuke ko tuko turababwira abahejeje kwizegwa kuyobora canke guserukira abandi mu burimyi bw'ikibonobono Imuyinga. Karibu. Koze. Je nitwa Mukamushika Claudette, mba ngaha nyene Muyinga, nkaba natowe mu rwego nkenguzabikorwa, nkaba ndi umwanditsi. Nakahe kamo wotera abandi ba mama nkawe kugira ngo baboneke muri uno mugambi? Jewe akamo no batera nuko bokwijukira kurima igiterwa cy'ikibonobono, kuko gidufitiye akamaro kanini, gihingurwamwo ibintu byinshi kandi no kudutungisha cyo dutungisha. Wamenye gute uyu mugambi nimba atari banga? Uyu mugambi je nawumvise kuri radio RVR, ikiganiro cyariko kiracaho, baca batanga inimero, canda winjira mu konyene. Urumvise umugambi kuri radio, urawushimye, winjiyemwo, uno munsi ukaba utowe kugira ngo userukire abandi. Hariho abandi uwo mwanya batariko barumviriza radio, utegekanya kubashikira gute? Abatariko barumviriza radio cyangwa batazi uwo mugambi, nzogerageza kubashikira aho bari, nshobora gushika hose ndababwira ibyiza by'ikibonobono. Bakubonye bakuzi, abo mwakuranye, ababanyi, abo mwiganye, eka nabo mwashobora kuba mwarigeze kuba mubana aho wagiye uraca hose, bakaba bifuza kuvugisha, ushobora kubaha akanimero. 68 611 508 68 611 508. Tugushimire cyane. Murakoze. Je nanje ku mazina banyita Nduwimana Jeremy, nkaba mvuka mwino ntara nziza ya Muyinga, komine Gasho. Rero nanje ndi umwe mu batowe nk'umukuru w'umugwi w'abizigirwa, ico twita mu rurimi mvamahanga derege. Rero nanje nk'uwizewe nipfuza yuko ino koperative yacu
ikibonobono ino iwacu Muyinga yotera imbere maze uwashizemo umutahe wiwe akabandanya yiyamurira ibyiza by'ikibonobono nk'uko tuzi ko ikibonobono tukizi ko akamaro kenshi ivamo amavuta umuntu yisiga uhejeje kuyisiga ugakira indwara zo ku rukoba kongera kandi hariho benshi bavuga yuko kandi avura imivumo canke nyene malchance iyo yisiga wama wifitiye imigisha sigure ko wama mu nyishu yego nkabantumirira n'abandi bose nk'abanyagashobi wacu cyane cyane abatarawuhurumbira guhurumbira uno mugambi ino koperative yacu turizeye kandi tudahengeshanya yuko izoduteza imbere hama gushaka kundondera ndashobora kuvuga inimero yanje ni 69 59 64 41 69 59 64 41 ego murakoze cyane akazina banyitwa Manariyo Jonas nkaba ndimvukira y'intara ya Muyinga ni muri komine ya Gasogwe akari mu ntara yagutse ya Buhumuza komine yagutse ni ya Muyinga hanyuma naje bantoye muri koperative ikibonobono oil y'Imuyinga kugira ngo mbe uwo vice derege hama kubwanje ndumva nzogira umuhati mwinshi cyane udasanzwe mu guhimiriza abantu bagiye batandukanye kugira ngo binjire mu mugambi wo kurima ikibonobono ubona ko ari kimwe mu bizotuma tuzoshika kwihangiro ry'igihugu cifasha mu 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu 2060 abipfuza kugira byinshi bombaza ku nimero yanje ya telefone nsanzwe nkoresha 66 amajana 483 amajana 9 66 483 9 niyo nimero nkoresha kuri apere isanzwe hamwe no kuri WhatsApp kandi na SMS isanzwe nkaba ndayishura. Nanje nitwa Niyonzima Cassius nkamvuka mu ntara ya Kayanza mugambo ubu nkabamba muri intara nziza cyane ya Muyinga nkaba natorewe mu rwego rw'abizigirwa nkaba ubumba muri komine Buhinyuza ibikorwa bya misi yose nkaba ndi moniteur agricole kandi n'umuhinga mu bijanye no kunagura isi no kwisubiza akanovera kandi n'umuganga w'ibiterwa nkaba umuhinga mu bijanye no gukingira isi no kwisubiza akanovera rero nanje muri uyu mugambi wa Kibonobono oil maze kuwumva naciye nshima kwinjira muri koperative nkaba aho nizigiwe nzoserukira abarimyi hambavu yo kubahimiriza mu bindi bikorwa by'uburimyi nabasigurire cyane ibijyanye n'uyu mugambi wo kurima ikibonobono kuko nasanze hari ibindi byiza byinshi mu gisata cy'uburimyi byo kunganira turavye mu ifumbire tuca turaba no mu miti ipompa ibiterwa rero nanje wogira ico yokenera kumbaza yontora kuri nimero 69 87 53 93 canke 79 82 71 30 cyangwa kuri WhatsApp ariko ubu WhatsApp niko yakora neza yontora kuri 62 67 90 86 murakoze bakunzi bikimenyesha makuru Bono Media twari imuyinga turaje kubereka baje kwizegwa ngo baze baserukire abandi batari bake bo mu ntara ya Muyinga mu kurima igiterwa c'ikibonobono tubibutse yuko nka kibonobono oyo dusanzwe dufise umurima wa hegitari 4
wacu. Hanyuma kandi urumva ko n'abandi mu bagiye baca hano batubwira ko nabo bakirimye hegitari 2 n'abandi n'izirenga. Ku bw'ivyo wewe usigaye inyuma uri Muyinga, ibi bintu byatanguye umengo ni gufyina, waravyumvise ku radio, waravyumvise kumenyesha makuru, warabisomye, mugenzi wawe yarabikubwiye, kumbure uracarindiriye witeze ngo bizohava bihomba, ngo bizohava ataco bishikako. Ihibambewe ahubwo mu gishingo cyo guhomba bitera bije imbere. Uyu munsi abanyamuyinga baraje kwitera iteka kwishiriraho indongozi zo baserukira muri no mugambi, haba ku rwego rw'intara eka no ku rwego rw'igihugu. Aha rero wumve ko bitera bije imbere, tubejeje kubibaka mu mategeko. Nta kindi hizoba gisigaye, azoba ari kurundamwo imitahe, bongere bayirundemo bakirime, bagura imitahe bari mu kibonobono, bagura imitahe bari mu kibonobono, biyubakira amahinguriro. Ejo uzomuvuga ngo abantu batanguye ndabibona, ariko sinifuza yuko wovuga ngo iyo menya, kuko iyo menya harakunda kuvuga ngo ni ntumbuzi y'ubujuju. Rero ntukabe muri ivyo, ahubwo nyaragasa ntutangwe, ufatanye n'abandi bakunzi bacu mwariko mudukurikirana. Turacari kumwe, tuzoguma tubereka ingene bino bikorwa bizobandanya bikurikirana. Ugumane natwe kuri Kibonobono Media. Ejo aho bukera Imana nibitwemerera tuzobereka ingene vyagenze mu ntara ya Cankuzo, abatowe tubabereke kugira ngo nawe nimba uvuga ati nakasi ndamukeneye, uzoce unyarutsa utwandikire tubwira ati mudukuriremwo, tuzomukuramwo canke tumuhanure. Nitwaba twasanze ico usaba ko tumukuriramwo gikomeye cyane, tuzoca tumukuramo. Dusanze kidakomeye tuzomuhanura kugira ngo abe ku murongo mwiza, yitwe indongozi nziza. Barakumwe na David, cameraman zombi inyuma ya kamera. Naho utaha.